Mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'umwe wese aho asanzwe aherereye. Ikiyaga ca Tanganyika kiriko gisa n'icisubiza muri bimwe mu bibanza cari cagezemwo no mu mwaka uheze, aho amazu yari yatwawe, amabarabara araburirwa, ararengwako amazi, ndetse abantu batangura kwimuka bava aho bahora baba kubera amazu yabateye mu nzu, baja kwimukira mu yandi makartier aho usanga amazi ya Tanganyika atashoboye kugera. Turibuka hari mu kwezi kwa gatatu mu ntango, aho amazi ya Tanganyika yatangura kuduga buke buke, atangura kurenga amabarabara, araduga arinjira mu mpangu z'abantu, ndetse rimwe mu mabarabara ryashoboye kugarwa ku buryo gushika n'ubu ridahita kubera amazi yo mu mwaka uheze. N'ibarabara ryo kuri poro, no murabibona muri ano masanamu, iryo barabara amazi yatanguye kuduga, aho ubona abana basigaye boga mw'ibarabara hagati, imiduga nayo isigaye ica mu mazi hagati, ibarabara ritakiboneka. Ni ibintu biteye ubwoba cane, ariko kandi abahinga bari babivuze mu mwaka uheze ko ibi bintu bizobandanya kuba mu 2025 no mu 2026. Muravyibuka mu mwaka uheze hamwe ikiyaga cari caduze, ikiyaga ca Tanganyika, amwe mu makartier yaratewe n'amazi ku buryo ashikira n'abantu bahaba mu mazu yabo. Amwe muri ayo makartier akaba yari Asiatique, Kibenga, Nyabugete na Maramvya, n'izindi nyinshi nka Kajaga, Gatumba n'izindi nyinshi. Vyari ibintu biteye ubwoba cane, kuko ayo mazi vyavugwa ko yaduze kuri urwo rugero hari haheze imyaka ishika nka 50 ivyo bintu bitabaye mu Burundi.